Ingomag. Banyakubahwa, reka nanje nyene mbanze nshimira Imana mushobora byose yoyo idahengeshanya kutugirira neza, kandi mu nkundire tuyikomera amashyi menshi. Nce nongera nshimire leta y'u Burundi yo ibicishije ubushikiranganji bujejwe gushigikirana imibano hagati y'akazina muntu n'iterambere ridakumira, yongeye kugaragaza umwitwarariko ifise ku benegihugu muri rusangi na cane cane abahuye n'ivyago. Noneho uyu munsi hakaba hashikiriwe komine Mutimbuzi, reka nawe nyene tuyihe amashi. Uno mwanya rero nkaba mpagurukijwe no kugira ndabahe ikaze nyakubahwa munyamabanga ntayegayezwa usanzwe waserukiye ubushikiranganji bwo gushigikirana imibano hagati y'akazina muntu n'iterambere ridakumira, cyo kimwe n'ababaherekeje, tutibagiye umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu. Twagomba tubahe ikaze cyo kimwe n'amashyirahamwe nka Civic Ismail, Ingomage na Kwa en Action ngaha mu ntara yacu nziza ya Bujumbura. Intara gushika uyu munsi itekanye, mbere n'abenegihugu bakaba bari ku mirimo yabo ya misi yose, batibagiye no kurwanya cakiza coronavirus. Nagomba kandi kwizina rya nyakubahwa Buramatari arongoye intara nziza ya Bujumbura, ngirwe ko ndabashimira ku kuntu mwamiza kumuzirikanyi abenegihugu bacu bari mu buzima bugoye biturutse kubiza by'umwuzurira bahuye navyo. Bene utwo twigoro rero tukaba tubaremesha, mbere tukanabibagiza ibihe barimwo, gutyo tugakomeza ubucuti hagati yabo na leta mvyeyi kandi nkozi bitoreye ari nayo mwaserukiye. Ntabarambiye nkaba nagomba ndashima ku izina rya benegihugu mwaje kuramutsa, ndanabizeza ko iyo mfashanyo mwabazaniye na cane cane abanyeshure itazoba imvaha gusa kubera ishitse mu gihe bari bayinyotewe, kugira baje ku kivi nk'abandi banyeshure. Nyakubahwa munyamabanga mu bushikiranganji bwo gushigikirana imibano hagati y'akazina muntu n'iterambere ridakumira, ko mwakunze mukagarukira kuri aba banyamutimbuzi bahuye n'ivyago. Ntimwibagire ko umuntu yagowe bisanzwe ko no kugorana yogorana. None rero nejo mukabona mworonka nk'akabuto canke agasuka, murabigira nk'uko mwabigize uyu munsi, kubera imvura yatasuye kandi abanyamutimbuzi ico batabuze n'umwete murabashigikira kugira nabo bajemwo muri rwa rugamba rw'iterambere, guco ca civugo ca nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu nyenicubahiro General Varisito Ndayishimiye. Kije mu ngiro ngo umunwa wose uronke ico ufungura n'umufuko wose uronke amafaranga. Nkaba ntorangiza rero ntabibukije ko aba bahuye n'ikiza c'umwuzurira bigatuma begeranirizwa hamwe, bamanana ntaryo intuntu yuko impera n'imperuka bokugwa muri ubu buzima. Reka ndangize nongera kubabwira co kimwe n'ababaherekeje, nikaze muri isanze mu banyu, murakoze.
kuri uno munsi uri hejuru aho turamutse tugendera site ya Sobel, akaba ari nawo munsi hayimbazwa ku isi yose umunsi mpuzamakungu wahariwe Ismail Civic. Mu nkundira imbere ya byose nshimira Imana yo yaduhaye kuramuka amahoro ikaduha no gushika ngaha. Ndashimira kandi nshimitse mwebwe mwese mudahengeshanya kugira ico muterereye ngo mufate mu mugongo umurundi ndetse n'umuntu wese yashikiwe n'ingorane zitandukanye. Twese uko dukoraniye ngaha nta utazi ibyabaye mu Gatumba mu minsi iheze, aho imihana itari mike yatewe n'umwuzurira w'amazi, imihana igata izabo ikabura aho ikikwa umusaya. Ni ntawokekeranya rero ko iyo miryango iguma ihanze amaso aboza kuyiserukako kugira babafashe kwikenura muri utu canke turiya. Ni muri iyo ntumbero umuryango wa Ismail Civic rifatikanije n'ishirahamwe Ingo mu gisata cayo ca Ingomag kumwe na Fondation Faith in Action, turongowe n'ubushikiranganje bujejwe gushigikirana imibano agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, twatunganije iki gikorwa twise mu rurimi rw'icongereza Back to School Donation Drive. Ngerageje kubisigura mu Kirundi ni agakemanyi gafasha gusubira ku ishuri. Ni kugira turonse ibikoresho by'ishuri n'ibyo kwifuka abana bashika 1500 ngo nabo bashobore kuja gutangura umwaka w'ishuri nk'abandi, baronke ubumenyi bukwiye, nabo baze bashobore kugira ico baterereye mu iterambere ry'igihugu cacu c'u Burundi. Turashimiye cyane leta mvyeyi, leta nkozi y'u Burundi yo ibicishije mu bushikiranganje bujejwe gushigikirana mu gihugu no mu nzego z'intara nziza ya Bujumbura, ubereye kuri nyakubahwa Buramatari, kumitwarariko ifitiye ino miryango yatsi indaro mu kigo ca Sobel mu kwaronsa imfashanyo zitandukanye ibicishije mu migenderanire ifitaniye n'amashirahamwe yaba ya leta canke yigenga. Turashimira kandi ishirahamwe ry'umuryango wa Ismail Civic rirangurira ibikorwa byaryo mu gihugu c'u Burundi, aho mu ndinganizo ryaryo risanzwe ritunganya ibikorwa byo gufasha mu guharanira amahoro no gutabara abahuye n'ibibazo bitandukanye aho bari hose. Tubashimire cyane ku ciyumviro bagize cuko kuri uyu munsi mpuzamakungu wabahariwe bogira nabo ico bunganiye ngo ino miryango yo mu Gatumba na cane cane urwaruka rw'u Burundi ruronka ababafasha. Rwaruka muza guhabwa ino mfashanyo, tubifurije ko mwoyishira ku mutima ushima mukayibungabunga kandi ikabafasha kubona ko mutari mwenyene. Iri sinzi ry'abantu ryasidukanye niyo nka harimo n'abanyamahanga baje kubagaragariza umutima wa kivyeyi n'urukundo. Nibibaha ingoga, bibaremeshe, mwigane ishaka, mwige mumenya kugira ngo muze muvemwo indongozi z'ejo mutunganiriza abandi namwe. Iyo igikorwa nk'iki kibaye twame tubiharuramwo ideni ry'urukundo, twibaze natwe ico twokora kugira ngo n'ubundi atari twebwe nawe azaronke abamugarukira. Nyakubahwa munyamabanga ntayegayezwa wo mu bushikiranganje bwo gushigikirana imibano agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, bubahwa mwese namwe basangwa, mu nkundire sozere nshimira abakenyezi bahurikiye mu ishirahamwe Ingo ku kwitanga bagize kugira mu gutunganya bino bikorwa ngo nabo bagaragaze uwo mutima wo gufasha, bongere kandi bafashe kugira ngo iyi nkuru ishobore gushika kure n'abandi atari twebwe ejo baze baseruke batwunganire. Shimire namwe banyamakuru mwashimye kuza kudushigikira. Nitugira amahoro, ubumenyi no gushigikirana mu gihugu cacu. Murakoze. Mwese mukoraniye ngaha, niteka ntangere kuri no musi hejuru dusanzwe duhimbaza isabukuru y'ishirahamwe Ismail Civic Burundi, na cane yuko ku isi yose eka no mu Burundi bwacu twari mu kanyamuneza ko guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro
twahimbaje muri ino ndwi mu ntara ya Muramvya. Imana nishimwe cyane. Dufashe rero kano kanya kugira ngo dukengurukire aba bagira neza bashimye kuza gushigikira iyi miryango yahuye n'ibyago kuva mu mwaka uheze, na cane muri ino zone ya Gatumba, aho imiryango itari mike yaguye mu kajendegete, aho iboneye amazi yaduka bashwaramwo, bamwe rero bakaba bari ngaha mugabo abandi bakaba barasubiye mu ngo zabo. Leta y'u Burundi irashishikara igarukira kuri ino miryango, ari naco gituma no muri ino ntumbero dufatikanije n'aya mashirahamwe Ingomake na Ismail Civic Burundi twaje gufasha gushigikira urwaruka rutegerezwa kuja mu mashure. Rwaruka muratubabarira kuko turazi yuko amashure yamaze gutangura, hanyuma ikaye tukaba tuyizanye, amashure yaratanguye. Araho usanga umwigisha amaze kwigisha intangamarara, nibaza ko mwagiye murayifata ku mutwe muzoca muyandika mu makaye tuza kubashikiriza. Rero impundu ntibungwa, muraza kuronka akaje ko gushikirizwa ivyo bikoresho nkuko n'abandi bagera babashikiriza imbere yacu, bibabere ibikoresho ngirakamaro, bibabere ibikoresho bizobafasha kugira ngo mutere imbere mu mashure. Turazi yuko ari mwebwe Burundi bw'ejo, ari mwebwe igihugu kizozeza amabanga atandukanye mumaze guheza aya mashure yanyu. Twaje rero kubatera intege, twaje kubashigikira kugira ngo uyu mwaka w'ishure watanguye utangure namwe mufite ibikoresho bikwiye, utangure mushobora guhangana n'ivyigwa mu mashure kugira ngo muce ubwenge, muze mugire ico muterereye igihugu muri kazoza. Dushimire kandi inyifato y'indongozi z'intara ya Bujumbura, bo babaguma hafi ku mwanya babahereza impanuro zingene mu vyifatamwo, babahereza impanuro zijanye n'iterambere rusangi mu gihugu, na cane irishira hamwe Fwana Action ryaje kubafasha kugira ngo abakenyezi mwe mureze abana tuza gushikiriza ibikoresho bikunde ko na mwebwe muronka ingene mwiyungunganya mu kuja hamwe mu mashira hamwe. Ayo mashira hamwe bafashe gukora udukorwa twa misi yose, utwo dukorwa natwo tuza dusahiriza ingo n'imiryango gushobora kuronka neza ingene mutunganiriza iyo miryango yanyu, abana banyu bashobore kuja ku mashure, hanyuma n'ubundi buzima bwo mu rugo bushobore kubandanya. Nakaryo keza rero ko gushimira aya mashirahamwe yagiye hamwe akifuza yuko yoza kugira ico aterereye muri iki gisata c'ugwaruka kugira ngo amashure bagira bayinjiremwo bafise ibikwiye. Nkaba mboneyeho no kubatera kamo. Turazi yuko amashure akeneye vyinshi, turazi yuko amashure asaba ibintu bitari bike. No munsi dukoreye ku makaye, mugabo hirya ejo vyokunda naho tukagaruka tuzanye nk'intebe, kuko turazi yuko hari amashuri usanga mwamwe abana biga bicaye hasi, canke bicaye ku mabuye, canke bicaye ku biti, ugasanga muri twebwe dukorera mu kigango agateka kazina muntu, agateka k'umwana kariko karahohoterwa. Rero tugasaba yuko hobaho inguvu ko na muri leta tuko turabikorerako kugira ngo turabe yuko abana biga bafise uburenganzira bwabo, bashobora kwiga bari mu makondisyon akwiye kugira ngo umwana ashobore kwiga neza. Ikindi twabashikiriza nuko iruhande y'ukwiga na cane ngindashikiriza abavyeyi bareza abana mugerageze kubungabunga amahoro n'umutekano.
mugerageze kubungabunga amahera n'umutekano kuko tumaze iminsi twumva ibihuha bitari bike canke bimwe byarabaye no mu gisagara ca Bujumbura kuko aha mu gatondo twari twagendeye mu bitaro tugiye kuraba abashikiwe na ya makuba yaba mu minsi iheze kugira tubagarukire ko turabe yuko abaganga bariko barabatunganiriza neza. Rero namwe tubasabe za nyabune zijejwe umutekano mucishikare mukorana neza kugira ngo ntihagire umwasi atwinjirana ngo aze kudutera ibi na biriya. Ikindi iyindi manuro twobani yo gucishikara mugwanya ikiza coronavirus. Hari igihe abantu bijajara ukamenga ico kiza nta kihari, burya kirahari kandi hari nabo gihitana. Ari naco gituma tubasaba kugerageza kuza murubahiriza ingingo dushikirizwa n'ubushikiranganje bujeje amagara y'abantu kugira ngo turabe yuko twosimba ku kaga k'ico kiza cateye isi yose. Handi hato rero turabashikiriza ivyo bikoresho twabonye bahamagara abana babishikirizwa hamwe n'abavyeyi bafise abana baza gushikirizwa ivyabo kugira ngo mu vyakirana umutima mwiza. Batubwiye yuko tudakwiza mwese duhereze imiryango ishika abana bashika 1500 ni bake ugereranije n'abari ngaha. Mbwa twizeye neza yuko tuzoshishikara tudodora kugira ngo mwese mukwigwe muje mu burenganzira bwanyu mushobore kwiga atankomanzi atawandya wangura. Mu kurangiza twagira dukengurukire aya mashirahamwe yagiye hamwe. Turazi ko twama dukorana ku munsi turazi yuko mu bushikiranganje bama badusavye yuko tubashigikira mu bikorwa bitandukanye nkuko twabikoze nuno munsi. Rero nimudebukigwe ikivi kiracariyo akazi karacariyo turadufatiye honyene kurujya mugambi w'iterambere w'igihugu harimo byinshi cyane byo gukora kandi biza bitanga intumbero ikomeye cyane ku gihugu biza bitanga ingene Uburundi abarundi twova mu bukene tukaba igihugu gishobora kuronka iteka nitekane ku buryo butandukanye ku buryo atamurundi yosubira kurara inzara yosubira kurara rubunda yosubira kubaho nabi kandi turi igihugu cikukiye kuva imyaka n'imyaka. Turangize rero n'ijambo dukengurukira mwebwe mwese byakunze ko tuba turi kumwe ngaha kugira ngo mudufashe gushikiriza urugwaruka n'aba bavyeyi imfashanyo yabo izibafashe gushora kwitunganya no gutunganiriza ababo mu rugo. Murakoze, Imana ibahezagire. Kuyu munsi uri hejuru aho twibuka umunsi mukuru w'ishirahamwe Ismael Civic aho basanzwe bakora igikorwa kidasanzwe cyo gufasha bantabonikora no gutatura amatati mu bihugu bitandukanye. Bakaba baje gufashanya natwe ngaha mu Burundi. Turi n'iteka ntangere ryo gushima ukuntu dufatanije nabo hamwe n'ikinyamakuru Ingoma twashimye kuza ngaha kugira ngo dufatanye namwe mwavuye mu gatumba kubw'ivyago vyabateye haje tuzanye agaseke kandi dushigikiwe n'abanyakubahwa bajejwe ubushikiranganje bwo gufatana mu nda. Kubw'ivyo turanezerewe cyane nk'ishirahamwe Fouan Action dusanzwe turi ku kivi ngaha mw'iyi site Sobel kuko inyuma yo gushiraho imigwi itandukanye igera ku 236 kubashikiwe n'ivyago kugira ngo tubigishe ingene bashobora kwikenura no guteza imbere imibano n'iterambere mu ngo zabo, tukabigisha ibintu bitandukanye, haba ari mu kutatura amatati, haba ari mu ndero k'ivyeyi, haba ari mu burongozi bwiza kugira ngo bashishikare bakora ibikorwa bitandukanye mu guteza imbere ikibano cyabo.
turashima cyane yuko iri shyirahamwe Ismael Civic tumaze gukorana ibikorwa bitari bike mu kubafasha kugira ngo murushirizeho kwisununura. Mfise iteka ntangere k'uyu munsi kugira ngo twibukanye ko atari uyu munsi gusa Ismael Civic yafatanije natwe kugira ngo tugire icyo dufasha mwizi ngorane murimwo. Ntakekeranya muribuka neza yuko mu minsi iheze twaje tuzanye ibigoma byo gufasha abana, abavyeyi bafise abana bato cyane kugira ngo bashobore kwifuka neza abana ntibagire ingorane. Ivyo bigoma bikaba vyashika 242. Ntakekeranya murazi yuko no kuwa gatanu heze twashoboye kuza dufashwe mu mugongo n'iryo shirahamwe nyene kugira ngo duhe ibikoresho by'abana batishoboye kugira ngo bashobore kuja ku ishuri, abana bashika 240. Uyu munsi naho bakaba tuje kugira ngo dufatanye namwe mu gutanga aka gaseke kazofasha abavyeyi n'abana bashika 1,500. Ntakekeranya rero murumva yuko iryo shirahamwe mu ntumbero yaryo ryama ryitaho na ntaryo ingene abenegihugu, abantu bari mu ngorane botezwa imbere, na cyane cyane ngaho iwacu turi mw'iyi komine ya Mutimbuzi. Kubw'ivyo tubakomera amashyi menshi. Sinkekeranya kubw'uwo mutima w'urukundo yuko n'ibindi bikorwa bitandukanye bazoza baratwibuka bakaza kudufasha, kuko ibibazo bafise ngaha muri Sobe ndetse no mu yandi masite si ibi gusa byo kuja ku ishuri, ariko hari ibibazo bitandukanye by'ubukene, ariko turi kumwe twese nta kibuza yuko ibintu bizogenda neza. Nuko rero nyakubahwa muhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu cacu, nyakubahwa umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda, bwo gushigikirana agateka kazina muntu n'iterambere ridahukumirwa, nyakubahwa waje userukiye buramatari, banyakubahwa mwese mu vyagiye ngaha, ntitworeka gukenguruka kandi kuko igihugu cyacu kirimwo amahoro. Ntitworeka gukenguruka ko igihugu cyacu kimeze neza, naho ivyo biza bitwubira tuja hamwe tugafatana mu nda tukabigwanya, kandi dufatanije natwe twese nta kibuza yuko tuzobitsinda. Rero kano gaseke twazanye twashaka kubasaba kabafashe kuja ku ishuri. Abana batashobora kuja ku ishuri mugende, kandi mwige cyane mufise ubwira n'ubumenyi. Ntihaze hagira abana batabura ayo makaye ngo bayataburire mw'ibarabara, canke abavyeyi babo ngo baje kubayagurisha ngo nukwikenura. Ariko tumenye yuko ubumenyi ari ryo tanguriro ry'iterambere. Nitwiga rero neza nk'uko dufashijwe n'aya mashirahamwe, natwe tuze tutera imbere, nitwamara gutera imbere tuze natwe tuteze imbere abandi, kuko natwe twatejwe imbere n'abandi. Ni mw'iyo ntumbero rero nashaka kubinginga ngo aka gakemanyi mukakirane umutima ukunze, kandi turemesha n'abatashoboye kuronka ko inyuma iminsi yose hama turiko turatumirira ababishoboye bose
kugira ngo bafashe abatarose uno munsi. Ntimucike umutima, kumbure ejo namwe muzoshikirwa. Rero ni hahangame ugufatana mu nda, hahangame ukwitanaho, hahangame igihugu cacu kuko gifise umutima wo gufasha abarundi bose. Imana ibahezagire, ibagirire neza, hanyuma uyu munsi tuwubemwo amahoro twese. Murakoze.